nyuma y'imikino ya kimwe cya munane kirangiza muri UEFA Champions League 2024-2025 hamaze iminsi hamenyekanye uko amakipe azahora muri kimwe cya kane n'ubundi kirangiza ahatanira kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza nanone. Nyuma yo kumenya rero uko amakipe yagize muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League 2024-2025 azahura, Arsenal izacakirana n'ikipe ya Real Madrid, mu gihe Bayern izahura n'ikipe ya Inter. Iki cyiciro kirimo imikino ikomeye aho Paris Saint-Germain izacakirana n'ikipe ya Aston Villa, naho FC Barcelona izacakirana n'ikipe ya Borussia Dortmund. Aya makipe yose tumaze kuvuga haruguru yagize muri kimwe cya kane kirangiza nyuma y'imikino ikaze cyane muri kimwe cya munane, aho Real Madrid yasezereye ikipe ya Atletico Madrid bisabye kwitabaza penalty, aho bitanagiye bivugwaho rumwe ku bijyanye na penalty Julian Alvarez wa Atletico Madrid yaje gutera, bakavuga ko yayikozeho inshuro ebyiri. Gusa nubwo byavuzwe gutyo, ikipe ya Real Madrid n'ubundi yari itezwe gusezera ikipe ya Atletico Madrid. PSG yaje gukuramo Liverpool nayo bisabye gutera penalty, naho ikipe ya Arsenal iza kunyagira inasengerera ikipe bita PSV Eindhoven. Ubu haribazwa uko aya makipe azabasha gukomeza urugendo rugana ku mukino wa nyuma uzabera i Munich ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2025. Reka tubageze rero ko amakipe azahora muri kimwe cya kane kirangiza muri iyi minsi, uko amakipe azahura nuko bihagaze. Ndabakunda cyane rero, wamaze kwanda subscribe, Imana iguhe umugisha, nawe mushyashya ngwaye ikaze, Imana iguhe umugisha, ibyiza byose wifuza kubona ibiguhe uko ubikeneye ndetse nuko ubyifuza. Muri kimwe cya kane kirangiza ikipe ya Arsenal izahura n'ikipe ya Real Madrid, ikipe ya Paris Saint-Germain ihure n'ikipe ya Aston Villa, ikipe ya FC Barcelona icakira n'ikipe ya Dortmund, ikipe ya Bayern Munich ihure n'ikipe yitwa Inter. Imikino ibanza izakinwa mu matariki 8 z'ukwezi kwa kane n'itariki 9 z'ukwezi kwa kane 2025, naho iyo kwishyura ikinwe nyuma y'icyumweru ku matariki 15 na 16 n'ubundi muri uko kwezi kwa kane. Mu cyiciro cyabanje habonetsemo ibitego byinshi ndetse n'amakipe akomeye yarasezeriwe. Paris Saint-Germain yasezereye ikipe ya Liverpool nk'uko twamaze kubivuga kuri penalty 4-1 nyuma yo kunganya igitego 1-1 mu mikino yombi. FC Barcelona yanyagiye ikipe ya Benfica ibitego 5-1 mu mikino yombi. Arsenal yatsinze ikipe ya PSV Eindhoven ibitego 9-3 mu mikino yombi. Inter yatsinze ikipe ya Feyenoord ibitego 4-1 mu mikino yombi. Real Madrid yasezereye Atletico Madrid kuri penalty 4-2 nyuma yo kunganya igitego 1-1 mu mikino yombi. Ikipe ya Bayern Munich yasezereye ikipe ya Leverkusen ibitego 5-0, na ikipe ya Borussia Dortmund itsinda Lille mu France ibitego 2-1 mu mikino 3-2 mu mikino yombi. Aston Villa yo yasezereye ikipe ya Club Brugge mu mikino yombi ibitego 6-1. Icyo dukwiye kumenya rero no kwibaza ngo ese aya makipe agiye guhura muri kimwe cya kane ubundi iyo yahuye bigenda bite? Bakunzi b'umupira w'amaguru, bakunzi b'aya makipe mwese mwegire hafi mbabwire uko aya makipe yahuye bigenda. Reka duhere ku ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Real Madrid. Real Madrid na Arsenal bahuye inshuro imwe mu irushanwa rya UEFA Champions League ni mu mwaka w'imikino wa 2005-2006 mu mikino ya kimwe cya 16 kirangiza. Mu mukino ubanza wabereye ku kibuga cya Santiago Bernabeu ku kibuga cya Real Madrid tariki 21 z'ukwezi kwa 2006, Arsenal yatsinze ikipe ya Real Madrid igitego 1-0 cyatsinzwe n'umukinnyi rutahizamu wari ukomeye cyane bamwita Thierry w'ikipe ya Arsenal wari umeze neza muri ibyo bihe. Umukino wo kwishyura wabereye i Londres ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu n'ubundi muri uwo mwaka 2006, amakipe yombi yanganije 1-1 bituma Arsenal ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho ku gitego 1-0. Ikipe ya Paris Saint-Germain izahura na Aston Villa. Paris Saint-Germain na Aston Villa bagiye guhura bwa mbere mu mateka yabo mu mukino wa UEFA Champions League mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza. Aston Villa yageze muri iki cyiciro itsinze ikipe ya Club Brugge ku giterane cy'ibitego 6-1 mu gihe Paris Saint-Germain yasezereye ikipe ya Liverpool mu mukino yabanje. Mu mukino ubanza uteganyijwe kubera kuri Parc des Princes Paris ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2025, naho wo kwishyura ukazabera kuri Villa Park i Birmingham ku itariki 16 z'ukwezi kwa 5. Umutoza wa Aston Villa Unai Emery wahoze atoza ikipe ya Paris Saint-Germain yagaragaje ishema ry'uko ikipe ye yageze muri iki cyiciro
ariko avuga ko bifuza kugera kure hashoboka. Iyi mikino izaba ari amateka kuko ari ubwa mbere aya makipe yombi ahuye mu irushanwa rikomeye nk'iri ndetse akanahurira ahantu hakomeye muri kimwe cya kane kirangiza kiri rushanwa. Undi mukino ukazahuza ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Borussia Dortmund. FC Barcelona na Borussia Dortmund bazahura mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza muri UEFA Champions League mu mwaka w'imikino wa 2024-2025. Amatariki y'iyo mikino ateganyijwe n'ubundi ku itariki 8 na tariki 9 uku kwezi kwa kane ku mikino ibanza, naho uwo kwishyuka azaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane na tariki 16. Aya makipe yombi aheruka guhura mu mikino y'amatsinda y'iri rushanwa ry'uyu mwaka n'ubundi mu kwezi kwa 12 uwo mwaka ushize 2024. FC Barcelona yatsinze ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 3-2. Muri uyu mukino Ferran Torres yatsinze ibitego 2 nyuma yo kwinjira mu kibuga asimbuye, bituma FC Barcelona igira umwanya mwiza mu itsinda. Mu mateka y'amakipe yombi mu mihurire yabo bahuye inshuro 5, ikipe ya FC Barcelona ibasha gutsindamo inshuro 3, ikipe ya Dortmund ntirabasha gutsinda, banganyije inshuro 2 zose. Ibi byatumye Dortmund iba ikipe itarabasha gutsinda ikipe ya FC Barcelona, akaba ari nayo ikipe yo muri Espagne bahuye itarabasha gutsinda. Umutoza wa Borussia Dortmund Niko Kovac yemeza ko FC Barcelona ari ikipe ikomeye kurusha Lille, ikipe Dortmund yasezereye mu cyiciro cyabanje kugira ngo igere muri kimwe cya kane kirangiza. Uyu mutoza w'ikipe ya Borussia Dortmund rero avuga ko bazakina kwitwara neza mu bwugarizi no gukoresha neza amahirwe yo gutera imbere mu mukino kugira ngo bahangana n'ikipe ya FC Barcelona ifite ubusatirizi bwiza. Ku rundi ruhande FC Barcelona yageze muri kimwe cya kane nayo kirangiza isezereye ikipe ya Benfica ku giterane cy'ibitego 5-1. Abakinnyi nka Pedri, Rafinha na Lamine Yamal bitwaye neza muri uyu mukino wo usoza kimwe cya 8, bakaba biteguye gukomeza kwitwara neza mu mikino iri imbere cyangwa se mu mikino ikurikira. Undi mukino ukazahuza ikipe ya Bayern Munich n'ikipe ya Inter de Milan. Ikipe ya Bayern Munich na Inter de Milan bazara muri kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League mu mwaka wa 2024-2025. Umukino ubanza uteganyijwe kubera ku kibuga cya Allianz Arena i Munich ku itariki 8 n'ubundi z'ukwezi kwa kane, naho umukino wo kwishyura ukazabera kuri Stadio Giuseppe Meazza i Milano ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane n'ubundi. Mu mateka yabo Bayern Munich na Inter de Milan bahuye inshuro 10 mu marushanwa atandukanye. Muri izo nshuro Bayern Munich yatsinze inshuro 6, banganya inshuro 1, naho Inter de Milan itsinda inshuro 3. Bayern Munich yatsindiye ibitego 15 muri iyo mikino, mu gihe Inter de Milan yo yatsinze ibitego 9. Mu mikino iheruka Bayern Munich yitwaye neza mu cyiciro kibanziriza kimwe cya kane kirangiza, itsinda Bayern Leverkusen ku giterane cy'ibitego byinshi. Ikipe ya Inter de Milan nayo yitwaye neza, yatsinze ibitego byinshi, nayo yitwara neza ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Bayern Munich izakina umukino ubanza idafite abafana benshi mu gice cya stade kizwi nka Stade Carve kubera ibihano byatanzwe na UEFA nyuma y'uko abafana bayo bagaragayeho imyitwarire itari myiza. Ngayo nguko gusa Real Madrid ntirabasha gutera mu izamu ry'ikipe ya Arsenal bazahura. Muri make Real Madrid ntirabasha gukuramo ikipe ya Arsenal mu nshuro imwe bahuye. Arsenal yabashije kubakuramo ku gitego kimwe cya Thierry Henry, ndetse mu mikino yombi igiterane cy'igitego kimwe. Arsenal ikomeza gutyo. Ese nkawe mufana wa ikipe imwe muri izi ngizi cyangwa se wa Real Madrid, wa Arsenal n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa n'izindi zigiye zitandukanye, urabona ikipe yawe zitwara gute? Ndagushimira cyane rero, bigaragaza muri comment utubwira uti ibi zitwara gutya. Ndabashimira cyane rero mwese mwamaze kunkurikirana. Imana ibampere umugisha, ibahe byiza mwifuza. Nyagasana abarinde ibyago, abahe ibyishimo, abahe ibiganza bye, abarinde bya Satani. Ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha, tubane muri byinshi. Ciao ciao.